n'umuntu aba yahisemo kugwanya kamere yiwe ku bushake, abihisemwo atamuntu amuhase. N'umuntu yiyemeje kugwanya ibicantege uko vyaba biri kose. N'umuntu atabereye kwishushanya n'abanyantege nke. Ese umugorozi ninde? Ese umugorozi w'ukuri arangwa n'iki? Muri kumwe na Ntwari Audrey Trésor, ikaze ni mu biganiro vy'uno musi. Umugorozi ni uhagarariye ibendera ry'amategeko y'Imana hano ku isi. Umugorozi ni umuntu yirinda kunyuranya na Bibiliya, agahagararira ivyo yizera n'ubwo isi yose yobihakana. Arangwa no kudashigikira ikinyoma naho coba gihagarariwe n'isinzi ry'abantu. Arangwa no gucunga kamere yiwe kugira adakoze isoni Imana, ishengero, eka ndetse n'abamuvyaye. Arangwa no gusoma ivyanditswe vyera, atabihigamwo ivyo zitaza abandi, atari ukugira bicururisha amafaranga, ahubwo ari ugukiza umutima wiwe ndetse no kuzana imitima kuri Yesu. Uyu yirinda kugwanya ab'Imana yatoranije, ariko agafatanya nabo mu gusana inkike. Naho yobakiza umusaya hamwe n'abasambura inkike, nacebwe intege no guhamya ko ivyo yizera ari ukuri. Yirinda kuyoborwa n'ivyumviro vy'abantu, ahubwo akayoborwa n'ahanditswe ngo nategwa isoni no gusaba imbabazi abo yababaje. Aharanira ubwenge no gutahura kugira yubake kamere ikomeye kandi igororotse. Akirinda gukora kugira yemeza abantu ko ashoboye, kuko azi ivyo atwaye ari vyo wakaza utwondo kugira mureme. Arangwa no kwiga kamere yiwe, akayihamba uko bukeye n'uko bwije. Yiyemeje kuvira amaraso ivyo yizera naho vyomugirako ingaruka. Nasubizwe inyuma n'abafise uburambe mu vy'Imana, barambiwe no kwicara ku birenge vy'Umukiza. Azi gutunganya ingeso ziwe n'iz'uruvyaro rwiwe, nkazo bibatswe mu rubanza rw'isumba vyose. Ayobowe na Mpwemu Yera, ntategwa isoni n'ubutumwa atwaye, eka ndetse no kwishushanya uko buri. Atinya kwihindura iyo ageze mu bibanza birimwo abo badahuje kwizera, canke abatazi ivyo yizera. Mu majambo avuga, ahamya ko Yesu ari Umukiza yabambiwe abansi biwe bamukikuje. Akirinda gucafuza ishusho y'uwaremye n'isumba vyose amwishushanijeko. Yirinda kugira inshuti zimukura mu vy'Imana. Nibagira ko yubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Atirengagije ibigeragezo bahonye navyo bakabitsinda. Akamenya ko agomba gutsindira aho batsindiwe, eka ndetse no gutsindira aho batsindiye. Yirinda kwifata uko atari, iyo akikijwe n'abatazi ivyo yizera. Martin Luther, John Wycliffe, Zwingli, Hus n'abandi, abo n'abagorozi banse kwishishanya n'ibinyoma vyizerwa na benshi, kugira batanyuranya n'ijambo ry'umuremyi wabo. Umugorozi arangwa no kuvugurura kamere uko bukeye. Ni bene so mw'ishengero ry'Imana ribwiriza ubutumwa bw'ikanguro n'ubugorozi. Ikaze ni mu biganiro vy'ubutaha.